umuntu ko yapfuye aba yapfuye none hari umuntu batangaza ari muzima ubundi na cyane cyane reka mvuge kusanzwe ari umugabo wiwawe na cyane cyane basi zibura uwo mwubatse rumwe cyangwa se uwo mwubatse rukristo yashoboye gupostinga na cyane cyane postinga uwahoze ari boss wiwe yuko yashoboye kwitaba Imana kuri wewe wacakiriye gute ese kivuze iki bo icyo kivuze ntaconze Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, 1212 bakunze wa Tarisisi Hope Ministry nibaze ko umeze neza na cyane cyane yuko ku majwi n'amashusho mukamwe kumwe na Silva mwitingwanyi na cyane cyane wakoze byinshi muri kano gakino ka 257 uno munsi tukaba turi kumwe na mama Chawa na cyane cyane bamuzi kuri Shasha kuva muri Iraj Media TV na cyane cyane kumengo imbeho ni nyinshi cangamuka no kumengo sinzi none ndindiriye nk'ijambo erega mu ndero kirundi kirazira gucira umuntu mu ijambo okay na cyane cyane okay nibaze ko ari turu ya kabiri dushobora guhura mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry nakuramutse nibonye fata yuko atayihari wazwe ngo si ya kabiri ahubwo na conference yari ya kabiri ya mbere sinibonye sipoza no kwibona gute utigeze urondetse none urankoresha iganiro ntumpe link hama kandi wowe kuri posta biza muri notification agene bagira none nimba utagize subscribe with notification hauna mega notification ndayibona gute hauna mega sina mega umenye ko nakorera ubusa mpore ramusone bakunzi ba Tarisisi kandi bugira kandi kugira ngo tuce tubandanya Tarisisi Hope Ministry hello nizeye ko meze neza nishasha oji genda meze neza uko mubibona nubwo ariko aranyagiriza imbeho nta mbeho ihari meze fresh no musa akavura kaguye ariko none rega imvura igwe ntusugura kwa ca numva imbeho nyumbani kimya kimya ari nambe umupira w'imbeho giara abaye musanisha Esanzwe ndumusanari wewe nimwe musanzwe munzi Bo Shasha akabazo kanje kambere kagira ati kwica umuntu kuri wewe ni iki kwica umuntu nuko umwaka ubuzima none ntabyo ubu mwatse ubuzima cyane gutangaza umuntu ko yapfuye bivuze iki kuri wewe gutangaza umuntu ko yapfuye biravana none umuntu apfuye ntatangaza umuntu apfuye aba yapfuye mu gihe rero usanga utangaje umuntu ko yapfuye ari muzima ivyo twe dufata yuko utangaje umuntu ko yapfuye aba yapfuye none hari umuntu batangaza ari muzima ubundi na cyane cyane reka mvuge kusanzwe ari umugabo wiwawe na cyane cyane basi zibura uwo mwubatse rumwe cyangwa se uwo mwubatse rukristo yashoboye gupostinga na cyane cyane postinga uwahoze ari boss wiwe yuko yashoboye kwitaba Imana kuri wewe wacakiriye gute ese kivuze iki bo icyo kivuze ntaconzi icyo kivuze uzokibazwa gipostinze nyene kandi urakoze kubitahura ariko ako kajambo kubitahura yuko uzokibaza nyene ejo je ntabwo ndikoresha umwanya ndishasha oje kandi nta nubwo ibintu byaciye ku mbuga zanje nanjye narondeje kuri nkuko nawe uri kurakurondera ukuri rero kwa nyako uzokubaze koresha umwanya yabiko ariko buryo urazi reka nkubwire ijambo rimwe iyo umugabo n'umugore babana uri muri bimwe bya kera bya zamani muri 1900 ngo umugore ngo n'umugabo usanga basenyera ku mugore ngo ntacu umugore akora umugabo atakizi none uno munsi ko naje imbere ya kamera natwicaye nakoresha umwanya araba neza oya simpaka ngo mwicarane je natumiye Shasha sivyo nama kandi mu byumviro byakoresha umwanya si yondi akora icyo yiyumviriye we ubwiwe ariko reka nkubwire ikintu kimwe none baza ngo ibyo akora byose aranteguye ariko reka nkubwire haha aho umviriza anteguza ibyo mu rugo iwanje turi mu kazi tuba turi mu bindi bintu akora akazi kiwe nkakora gwanje ariko Shasha rero kandi impamvu yarayipostinze hari impamvu none se namba yarapfuye namba atapfuye ibyo bibaza kuri ariko jewe uno munsi nabonye ijya post nkibona je namwandikiye case sivyo namwandikiye case ndamubaza ati bega wewe gute wapfuye umubaza ngo wapfuye kubera yuko muri make wari wabajije ikiziga ko cyapfuye none se nuko mbanze nyene yuko abara akanyamuje ariko shaho ibintu mwazi babiheze urantwengeje ngo nkoje ngo wapfuye je nandise message none yayishuye nyine urabizi ngira n'umuzimu yakwishuye ata umuzimu aho noba ntewe iteka kwishurwa n'umuzimu nibo wabuye n'umukoshi gituma
ni gituma no kubera ko je iva mutima w'Uburundi yambwiye ko amaze 3 jours atamuronka none urambwira ngo yakwishuye message koma irahari ndaza kuyishiramwe irahari je twaravuganye neza na neza arambwira ati icyanyemeza yuko atari amajwi ngira ya kera wafashe nibikije kuko amajwi ya kera none wumva yo amajwi ya kera gute kandi ari ikintu kiri ku mwanya cyo kiravugwa ama system yaraje namba wahinduye n'ijwi byose bibaho gusa rero reka ndeke kubiteba ko jiyo nkuru ya kesi ngo yapfuye ukeneye kunyezina umvirizo ukeneye kuri nyezina uzogende urondere koresha umwanya aguhe ukuri nyezina uko nibazi yuko yapfuye cyangwa atapfuye kandi urakoze kubyumva kandi ndakoze kubyumva kandi ntusuye kumaza ikibazo cyico ngo za kesi yuko yapfuye kuko ntacyo ndabiziko na cyane cyane basi reka nkubaza akabanje kandi kabazo umukenyezi ni iki umukenyezi ni umumama mu rugo mama niwe mukenyezi umuntu ajejwe ibintu mu rugo yitaho urugo ibibondo umufasha wiwe niryo zina umukenyezi kubera ko bimbagije none urumva nkubaje ati uwambariye ati ni umuntu yitaho urugo yitaho ivyo mu muryango ivyo mu rugo na cyane cyane ariko uno munsi shasha siko bikiri ni ukuvuga yuko afise akazi none nimba umuntu afise akazi sigure ko atacitaho urugo cyane hariho ubundi buryo uco bigenza ndi kukubaza umuntu wese umumama wese afise akazi akora bisigure ko atitaho urugo uratangiye kuvuga mu kanya byanyu bikunanira hari igihe oya kwitaho urugo ntumve nkabijyanye kubaka urugo nk'uko bisanzwe nicaye mu rugo yani mwebwe muryoherwa ntuje kwibarabara nibyo bibaryohera none mvuga urugo rwotera imbere gute urumva uyu mwanya uyiteze yuko muga ni vyiza umva Silva ibyo bintu byari bya kera niho umugore yarajejwe kuguma muhira gusa araba ibyo by'abantu uvuga yirukankana abana ariko iterambere ryaraje natwe twarashikiriwe uronsa akazi urakora kugira ngo wunganire umuryango ufashe umufasha uno munsi atarahembwa ugahemwa imbere yiwe ibitari mu rugo ubizane kandi ibyo bintu biraryoshe cyane rero ntibice bisigura yuko utakira umukenyezi ahubwo niho ugiye kuba umukenyezi bya nyabyo utari kurajya wicaye uri kurafasha umufasha wawe neza cyane ari naho nyene washoboye kuvuga ati jerekane itahure mbe mama Gi canke se shasha vyagenze gute kugira ushobore kuvuga ati uyu mwanya nanje ngire mfate nje imbere ya kamera afate microphone pambane kuko ikintu cyose nikiba ari sanganya ni kubera ko nabona yuko hageze yuko umufasha wanje nawe nza ndamufasha none ubundi ivyo ntibitahuritse kubera ko warubonye ko hageze nego bivuze yuko se ko akoresha umwanya arafite televiziyo yiwe n'ubu akaba yifise bivuze yuko mu rugo byari bitangiye kugenda neza uvuga ati nanjye reka mpagurukana amaboko n'amaguru nje gukora Silva mwebwe wa journaliste bise ukuntu mwemvanti ibintu ko umuntu atayibabwiye si ibyo navuze sivyo namusi ukuntu mwemvanti ibintu umuntu akababwira ikintu mugaca mutanga insiguro y'iwanyu yindi mubyaza umusaruro ibintu bitari ibyo si ibyo navuze bitari bitanguye kugenda neza inyishu nayitanze cyari ico gihe nanje ngo nkore cyari ico nyene yuko uwohiga ikindi wokora vuge uvuze ati jewe canke ariko ndibaza ko mwashoboye kubiyagako imbere yo kuja kubikora turabiyaga ko nyene uko tuba turi umwe rega mu rugo turi umwe ibyo nivyo nari nkeneye muba muri umwe bimenye nimbare muba muri umwe ibintu byinjiza mu rugo turabiyaga ko bimenye kandi ubimenye ndabizi nanje sindabibayemo none uri kurambaza ngo mwarabiyaze none we nimba rero mwarabiyaze wakakubwira ati okay uyu mwanya rero je imbere ya kamera bo turabizi Slago uyu mwanya je imbere akambwira ati uyu mwanya no kurondera akazi rero naho kubyumvamwo hama gakora neza cyane turabizi neza aka kazi tukora na cyane cyane muri kano gakino ka 2 hariho Slago zimwe tugenda duhura nazo na cyane cyane abigeme cyane se abakobwa n'abahungu na cyane cyane mvuge ku ruhande rw'abantu basanzwe bari mu bihugu byo hanze ukazibona umuntu arakubonye ntazi turi madame naka ukaza wumva ati wana kari kademu kako vizuri ese mama giwe ntibiramushikira nayazane ndayage none ari mpore muyazane ndayage nanje nangwaje ntibirigira bishikira ariko hari igihe ujya hari ibyo bintu
ivyo bintu si ukuvuga ngo byarigeze bishika ntibije kubera ngo nuba nari mwaka kazi kubera ko byahora binashika n'abakwandikira sinarinzwi cyane gose ariko mwari munzi Nkandi wa umufasha wanje yaragerageje kugira kubereka yuko afite umugore aramposte uko bishoboka muramenya rero ivyo sinoba aboza n'ubu ntiwabaje ubwa mbere kuko n'ubundi bamabaza ariko je nta mwanya wabo mfise no kuvuga ubi mu mwanya nyene kuko arabaye satisfait n'ivyo urimo ndi satisfait n'umugabo wanje n'ivyo ndimwo nyene urumva ivyo bindi bariya batipe bo hanze bafise n'ukuntu bazakubwira ngo ndungikira amafoto uri gusa ngo bikini ngo amavideo yewe muzi nkabona ati yewe imagine rero hari umunsi rero ubigira ukabirungika ugaca usanga arabaye ingorane ari ukuntu umuntu mushwana mudahurijeko ukazibona mudahurije kintu uwo munsi wararungitse video ukazibona arayirungitse imagine ubona video yanje iriko irazunguruka ukazibona giye ariko araraba mere kumbe ugana ibintu biba bibabaje urumva ico kintu none nica ikintu basivyibura uhanura abo bantu bameze uko ikintu nohanura abo bantu bameze gutyo nibavyihoze ndabizi neza ko bafise abasheri babo abakunzi babo gusa bari premana kuvuga badashobora guhemukira ariko ntibabe satisfait canke satisfait uko n'abakobwa baraharega namwe barabaresha turabizi ariko ntibabe satisfait canke satisfait nabo ilifo kwishimira uwufise kubera ko umuhungu ugiye kurondera kwico kintu nujya mukundana ari naco umukobwa ugiye kurondera kwico kintu nujya mukobwa mukundana ari naco ariko twemeranye neza ko birutana koma birutana gute bivanye n'uburyo umuntu agufata ego amakeya aratandukanye sawa ico ndacemeza amakeya aratandukanye me mugabo erego none umuntu ntushobora kumuhindura akaba muntu uzenya yiwawe aho naho urumva sesa yo kurinda gufata inyigisho usanze ata mwanya ufise unyufashe inyigisho biba bigoye erega ushaka inka ryama nkayo umuntu ubonye atakwitayeho ntabwo solution ari uguca uvuga ngo reka nje kurondera umpa makeya gusumba kubera ko uriya muntu akwitaye haguha makeya gusumbya naka nawe nyene bafite inyungu abishakamwo eski iyo nyungu ni nziza kuri wewe canke izoba nziza kuwo nyene ariko arakwitaho neza cyane Shasha nibaze ko mbwira akantu bane bagiye kukubaza basi vyibura ucukishura na cyane dutera yani nibaze nongere niyishura Shaze kuvuga ngo ndakubwira akantu wowe bagiye kumbaza nongere ndakishure nibaze niyishure Sirivu ufise abana bangahe ndabajije wewe sindi umbajeje wewe yego nta muntu yibaza ngo yishure ntibibaho ndabajije wewe ahubwo umbajeje wewe abana afise se babiri urakoze okay Shasha nibaze neza yuko twayaze neza kandi nibaze neza nkuko wamumpamagara nanje nkaguhamagara naje no munsi washoye kunyitaba kugira ngo dushobore kuyaga duterere imwe abiri na cyane yuko hari igihe tuyaga ari nko guta umwanya kugira ngo ibintu bibe birabandanya sivyo uti twataye umwanya umenya sinati mpore uti yuko je nta waje wambaye brand waje wambaye Familia yacu urazi ko ari familia koresha imwe ugacumbira ngo naje guta umwanya imbere ya kamera Shasha ndagushimiye merci beaucoup yes bakunzi batrase so kuministra nibaze neza yuko twari kumwe na mama Chawa cyanye se mama Gi cyanye se Shasha Oji nakuciriyemwo ntimusubire kuzamuna hamagara ngo mama cyangwa canke ngo mama Gi Kanyamuji ivyo nivyo mu rugi wanje turi mu kazi mpamagara izina ry'iwanje ko no sinda guhamagara papa naka ni Silva cameraman riko ntahura mpamagara izina ry'iwanje nkoresha mu kazi ni Shasha Oji kuva muri Raj Media TV neza cyane twari kumwe na Shasha Oji kuva muri Raj Media TV ni televiziyo nayo nyene iri kiragerageza kuyubaka nkuko natwe ubwacu turiko turiyubaka nubwo twavuye mu zindi televiziyo na cyane twasize twubatse ariko twarabikoreye ariko n'uyu mwanya nivyo bikidufasha nawe nyene gerageza yuko aho uri hari abandi kugira ngo ibintu bigende neza kuri micro hamwe na kamera mwari kumwe na Silva Mwitingwanyi uwakoze byinshi muri kano gakino ka 257 ndebibaza neza yuko mukore subscribe share kuri Traces of Minister mwongera musimba mutera intambwe muja kuri Raj Media TV naho nyene muvuga ati reka tumutera intege kuko nta mafaranga bisaba nimba waguza amamega yawe igihumbi nayo nyene ukoreshamwe kugira ngo ukore subscribe
subscribe ushikore na share, ni ibintu biba bisanzwe ko turabizi neza yuko muradukunda nubwo bamwe atawukundwa na bose, ariko mbanzi yuko ari ibintu bimeze neza ku mwanya. Nongera ndababwira ati promotion irabandanya kuri Tracy Soap Ministra, wigurira inzoga zibiri gusa ugacibwa n'indi ya gatatu kugira ngo ubigende neza gushika mu kwa mbere hose tuba turabigenza uko kuri Tracy Soap Ministra. Ciao ciao. Tracy Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.